nashaka twegere hamwe turabire hamwe igitabo c'itanguriro. Tubona amatanguriro menshi, si itanguriro rimwe. Tubona intango y'iremwa, intango y'ibiriho vyose, tubona intango y'ihanga rya Isirayeli, tubona intango y'icaha, tukabona intango y'amavile, tukabona intango y'amahanga, tubona intango nyinshi mu gitabo c'itanguriro. Nico gituma citwa igitabo c'amatanguriro cyangwa igitabo c'itanguriro. Hanyuma canditswe na Mose, niko twatataye tubivuga, tugaruka kuri contexte historique kubera twamaze kuyivuga mu ntangamarara ya Pentateuque, canditswe na Mose. Hanyuma theme ya kino gitabo cyose twoyivuga mu mavuga atatu cyangwa majambo atatu. Tubona Imana irema, ariko ivyirebye bigaca bigenda nabi, haga bigenze nabi gacigerageza kubirema, kandi niyeza kubirema kuko bizosaba Bibiliya yose kugira ngo Imana inagura ibintu vyononekaye mu itongo rya Edeni. Mugabo daja mu itanguriro turashobora kubona ko Imana iri kuyagerageza kurema no gusubira kandi kunagura ivyatosekajwe n'icaha. Igitabo c'itanguriro kitwereka Imana irema ibintu kandi vyose ni vyiza, icaha kivyonona ibintu bikaba nabi gose. Hanyuma Imana itanguza umugambi wo gusubira kandi kubirema. Novuga ko ari iyo inkuru nyamukuru ivugwa mu itanguriro. Hanyuma igitabo ca Genese ukiravye kirimwo ibice bibiri. Igice ca mbere navuga tuvuga secture ni ibice 11 vya mbere vy'itanguriro. Igihe mwasumangira mwarabibonye yuko ibice 11 bitandukanye n'ibice 12 gushika 50. Ni ibice bibiri, les deux parties zitandukanye, ariko kandi zirakomeye zirinjira namwe. Ibice 11 vya mbere bivuga amateka y'isi n'abasogokuruza, cyangwa n'amateka y'isi gusa. Ni le monde antique ingene yari ibayeho. Baratubwira ingene isi yabayeho, ingene cacaje mw'isi, intambara za mbere, amatentative ya mbere yo kubaka ibisagara n'ibindi nk'ivyo, ivyaha bigwiranira mw'isi. Tubwirwa amakuru ajanye na kahise k'isi muri rusange. Turibuka chapitre 10 table des nations, chapitre 5 table des nations, tubona kahise k'isi muri rusange. Ariko chapitre 12 ni kahise kabasogokuruza. Inkuru ya Aburahamu itangura na chapitre 12, kandi kuva aho gushika mu mpera y'igitabo turako turabwirwa ibijanye n'abasogokuruza b'Abisirayeli. Ariko ibice 11 vya mbere haba ariko havugwa amakuru atandukanye y'isi, kandi isi ya kera y'imbere y'abasogokuruza. Cyangwa tuvuze abasogokuruza, sicase kuvuga sogokuruza wawe. Ahantu hose kuvuga abasogokuruza muze kumva les patriarches b'Abisirayeli. Burya abantu bumva ibitandukanye. Rero ibice 11 vya mbere ariko ravuga amakuru y'isi muri rusange, ariko 12 gushika ku mpera n'amakuru ya kahise kabasogokuruza b'Abisirayeli. Ariko biravye neza hariho ibigendera hagati bino bice bibiri. Imana yarateguye yuko izokiza isi, ariko nishobora gukiza isi tutarabona ko yononekaye vy'ukuri. Ibice 11 vya mbere tubona ivyaha bigwiranira mw'isi, ubwicanyi, ubusambanyi, ubukaburegwe, ububeshi, gushikaho baravuga ngo chapitre 6 Imana itangura kuraka gushikaho yiyumvira kuzana umwuzure kandi kawushitsa. Inyuma y'umwuzure naho nyene uhoraho atangura kubona ivyaha n'ubundi vyasubiye kandi kugwiranira, kugira ngo bitwereke ko Imana yateguye une solution iri plus radicale kubijanye n'agakiza. Itangura kutwereka yuko isi yononekaye mu buryo budasanzwe, ku buryo ikibazo c'isi n'ukononekara kw'isi, kuvuga ko umwana w'umuntu bikeneye inyishu ihambaye. N'igihe rero ca 12 umenga iyo nyishu itanguye kuronderwa biciye mu ihanga rya Isirayeli. Ibindi bice vyabanjirije bitangura kutwereka ingene ibintu hari bibi kandi ibintu by'ukuri bigeze kure. Hanyuma kuva kuri chapitre 12 rero uhoraho acatangura gushira imbere, kwerekana mu buryo bw'imbere umugambi yateguye wo kuzokiza isi. Ivyo navyo bihera hehe? Mu kwiyegereza umuryango wa Aburahamu, ikazowukuramwo ubwoko, ubwo bwoko ikazobukuramwo umuntu, uwo muntu ikazomukuramwo ubwoko. Imana itangura kwirongera umuntu yitwa Aburahamu kugira ngo imukure mu bwoko bw'Abisirayeli. Hanyuma ubwo bwoko nabwo nyene yifuza kuzobukuramwo umuntu yitwa Kristo. Hanyuma uwo Kristo ikamukuramwo ubwoko bwitwa ishengero. Uko niko umugambi ugenda uprogressa d'un individu à une nation, d'une nation à un individu yitwa Yesu, vers une nation yitwa l'Église. Et l'Église qui atteint d'autres nations. Okay, niviza kuguma tuyibona nk'umugambi umwe uri kuragenda ufata intambuko zitandukanye. Twavuze le thème central, twego turavuga kandi
na structure y'ico gitabo muri rusange nyine kigabuyemo kubiri. Mugabo tugaruke ku mateme atatu akomeye gose cyane agaragara mu gitabo c'itanguriro kugira ngo duhave tubandira mu gitabo ca Exode nitwabana gutanga umwanya w'ibibazo. Hari amateme atatu akomeye naho tuvuze iyo teme centrale ya mbere ivuga iremwa, icaha no gusubira kandi kurema. Hari andi mateme hagati na hagati agenda aseruka. Ayo mateme atatu tuza kuyakurikira n'ibindi bikorwa bibiri bigaragara mu gitabo c'itanguriro. Teme ya mbere, la souveraineté de Dieu. Nous voyons un Dieu qui est souverain. Twari twatanguye tukubibona iriganza ingene irema ivyishaka, irema habaho ivyivuze, haseruka ivyo yategetse. Tubona ari un Dieu iri souverain. Tubona la souveraineté de Dieu. Muga iyo souveraineté de Dieu ntihagaze gusa ku bintu, ihagaze kandi no ku bantu. Tubona iri kwirabandanya itoranya. Turavuga kuri teme yo gikorwa cyo gutoranya. Ariko dutangura kubona iyo Mana atari wowe uyibwira ngo kizuyu rekuyu, niyo yiganza hagati y'ibihumbi byinshi by'abariko barapfa. Irazi gatora uyu, ikura Aburahamu muri contexte mbi ikamugirira neza, imuhereza umuhungu witwa Ishmaeli, ariko ikabandaniriza umugambi wayo kundi muhungu witwa Isaka. Isaka avyara abana babiri, Uwera akabandaniriza umugambi kuri Yakobo. Yakobo avyara abana benshi, Uwera akabandaniriza umugambi kuri Yuda. Imana hitamwo uruvyaro rw'Abisirayeli mu mahanga menshi ari mu mwijima. Tubona ikintu ca souveraineté de Dieu gitangura kugaragara. Ni Imana igenza ibintu uko bishatse, ntushobora kuyitegeka, ntushobora kuyidomestika. Ni Imana idusumba, ni Imana ihambaye, ni Imana ikomeye, ni Imana igenza ivyaremwe vyayo uko ishaka, kandi uko ishaka kose kuba gutunganye. Bwa kabiri, c'est la corruption de l'homme. Imana irahambaye, Imana iri souverain, mugabo kandi ni teme kumigaragara, c'est la corruption. Nuko nonekara k'umuntu, umuntu ni mubi. Turatangara ubwo nyene tuvuye muri cadre idyllique ya Jardin d'Eden, tugatubona umutipe asimbe umuntu bavukana akamuhonda mu mutwe. Turatangara kubona umuntu nka Lameki arongora abagore benshi. Turatangara kubona umuntu nka Yuda umuhungu wa Yakobo bigenda kurya. Turatangara kubona abana bavukana Yosefu bamugenza kujya kuntu. Oya, ntidutangara kuko tubona umengana ibisanzwe. Icyaha kuva cinjiye mu isi gitangura kubonwa ibisanzwe. Mbwa Imana ntiyigera ihindura uko yamye ibona isi icyaha, atamuntu numwe arigera akora icyaha, n'ubu ni kwikibona. Ivyaha biragwirirana mu isi, ingeso zikononekara ku buryo budasanzwe, kandi ico kintu kirababaza Imana. Umuntu akaguma abandanya aba indifférent, n'amatida biratandukanye. Imana irarevera kolere yayo, ibonye iciza ikagikunda, ariko twebwe tugenda dutakaza sensibilité morale. Tugenda dutakaza sensibilité morale kuva muri chapitre 3 ya Genèse. Gerageze mwiyumvire, ibi rero ntibikora ku mahanga gusa y'abanyavyaha, bikora no ku bapatriarche bacu babesha. Ibi bikora nko ku mwami nka Dawidi, ariko aragendagenda kuri balcon akabona umudamu ari muri piscine, batigenda mu munzanire. Mwami Dawidi azi vyagezwe, tubona aryamana nawe, tubona yicisha umugabo wiwe biciye mu buriganya budasanzwe. Tubona la corruption de l'homme, kandi cette corruption ukabona iri kwira du surprena no mu buzima bw'abantu twari twiteze ko ivyo bintu bitogaragara, kubera Bibiliya iba yamaze kudutegura ko ari abantu ibikoresho bizoshitsa wa mugambi w'agakiza. Ivyo vyose biragaragara mu gitabo c'itanguriro. Turatangara Yuda agenda kurondera maraya kw'irembo ry'igisagara. Turatangara Reyubeni aryamana n'umugore wa se wiwe, naho unshoreke niyo bari umuyaya, bari umudamu. Turabona Reyubeni aryamana n'umugore papa wiwe. Tubona ububi bugwirirana, bukaba bubi gose cyane hirya iyo bariko bararondegwa nk'ibikoresho by'umugambi w'agakiza. Ariko no muri ivyo bikoresho by'umugambi w'agakiza tukabona ibintu tutari twiteze. Ariko kandi ubwa gatatu tubona ugucungurwa. Iri jambo rachete
naho twebwe twumva umenga ni igiterme kiri bizarre kiri religieux kandi nivyo, ariko muri context ya Bibiliya bisobanurwa gusubiza ibintu nk'uko vyahoze bwa mbere. Igitabo cy'Itanguriro gitangura kutwereka yuko hariho engagement y'Imana ifise yo kuzosubiza ibintu uko vyahoze bwa mbere. Tutangura kubona ko ari igitabo giherana ivyizigiro. Amen. Binavyo bigaragara muri y'amasezerano tubona atandukanye Imana ihereza Aburahamu, Isaka, Yakobo, Yosefu. Yakobo avugishwa umuhungu wiwe Yuda imbere yuko apfa. Tugaruke kuri ya centralité de Christ mu gitabo cyose cya Genèse, twarazitanze ntitwozisubiramwo. Aha turavuga amateme atatu akomeye agaragara mu gitabo cya Genèse. Twavuze yuko hagaragara iki? Hagaragara la souveraineté de Dieu, hagaragara la corruption de l'homme, tukagaragara la rédemption. Iyi rédemption iragaragara kuva umunsi wa mbere uhoraho abwira basokuruza ngo bice igikoko bironkere insato z'ico gikoko ngo bifuke ubwambure. Uwo bugambure agaragara igihe Imana isezerana muri 3:15 yuko hazogaragara uruvyaro rw'umudamu Eva, urwo ruvyaro rukazonesha ya nzoka. Uyu mugambi uragaragara igihe uhoraho ahamagaye agiye aratoranya abapatriarche akabihishurira mu buntu bwiwe. Uyu mugambi uragaragara mu maprofesi ya Yakobo ariko aravugishwa ku bana biwe, cyane cyane kuri Yuda imbere y'igitabo cy'Itanguriro kirangira. Ni n'abasezerano ko nza kuvuga ibintu bibiri ibikorwa Imana ikora mu by'ukuri no byita les actions, ibikorwa Imana ikora mw'Itanguriro, kandi ivyo bikorwa bikaba bifitaniye isano no gushitswa k'umugambi w'agakiza. Kimwe nakivuze ni Imana iratoranya, hama ndarangiza irinisia ivyo twita amasezerano. Ubwa mbere Imana iratoranya. Ndumva kuri no jambo tukivuga gutoranya kuri bamwe bica bisona injustice, ariko mwibuke se twebwe dushobora kwetablisha ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est Dieu, ni Imana niyo le standard de la justice. Kandi iyo Mana ivuga gute? Ivuga ko bose babereye gupfa, kandi ko ikiza abari babereye gupfa muri abo benshi ikagira abo iraba giza bitavuye kuri bo ariko vyandurutse kuri yo kuyihesha icubahiro. Ivyo rero si kugerageza gusoma Itanguriro tuyirabiye mu maso y'umuntu yitwa Calvin. Oya, nugerageza kuba kuraba ibigaragara mu Itanguriro. N'est-ce pas choquant? N'est-ce pas choquant ingene Imana itoranya certains individus dans l'Ancien Testament? N'est-ce pas choquant kubona Esawu avuza induru arira arondera umugisha, Yakobo yashibutse? N'est-ce pas choquant ko Yakobo imbere yuko ahezagira abana biwe yemversa amaboko kuburyo akagushira kuri mutoyi Efurayimu, ukubamfu agashira ku mfura Manase, akavuga ati mutoyi azosumba mukuru Efurayimu? N'est-ce pas choquant yuko Esawu na Yakobo ngo akiri mu nda Uhoraho yamubwiye ngo bukuru azoshumbira mutoyi? N'est-ce pas choquant kubona Ishimayeli yirukanwa ari agahungu k'imyaka 12 akirukanwa mu rugo, Uhoraho akabwira nyine we ati uyu mwana nawe nyine nzomugira ihanga ridasanzwe, ariko nzokomeza isezerano ryanje kuri Isa. N'est-ce pas choquant kubona umutipe nka Yuda, umutipe vraiment yari insérieux vers la fin de l'histoire, Yakobo akamwaturako umugisha messianique. Il n'a jamais émergé tout au long de la Genèse. Si vous avez suivi l'histoire, il n'a jamais émergé. Aratangura kuba responsable honyine murayibuka kuri Yosefu d'abord, puis kuri Benjamin. Arabwira Yosefu ati umviriza tumufunga jewe, tumura ikintu cyo kwigura abandi. Suku yari ameze ari umutipe ari insérieux. Tubona mu mpera y'ubuzima bwiwe Imana igenda imuhindura, Yakobo akamwaturako akamuvugishwako la lignée messianique. Ibi vyose ni Imana ihitamo, ariko kandi ibirenze ivyo ni Imana yinitia les alliances. Ariko ingene yinitia les alliances nibitandukanye n'ivyo meje kuvuga byo gutoranya. Uhoraho ntushobora kwinjira mu isezerano ngo kubera wayidraze. Les alliances zo muri Ancien Testament, on ne drague pas Dieu pour entrer dans l'alliance. C'est Dieu qui initie l'alliance. C'est Dieu qui nous invite dans l'alliance. Kimwe mu bintu bikomeye gose cyane bigaragara muri Genèse ni gihe Aburahamu waraho yamubwiye ati fata ibikoko bingahe ubikatakate. Inde yo twibutse ivyo yavuze muri ko murabisoma bien sûr tunyarutsa. Aburahamu abwirwa ngo ateramire zanya ibisiga vy'amero azara bicunga. Chapitre 15 kuva ku murongo wa 9 15:9. Wihangane woza kubivugira kuri microphone. 15:9.
aramwishyura atabira inka y'ishashi imaze imyaka 3 n'impene ivyara imaze imyaka 3 n'imfizi y'intama imaze imyaka 3 nyene n'intunguru imwe n'icana c'inuma. Yabira ivyo vyose abihimburamwo kubiri igihimba cyose agitumberezanya na kigenzi cyacu. Ariko inyoni zo ntiyazihimbagura. Ibisiga vy'amegwe ngo bigwe kuri iyo mivyimba, Aburamu akabigurura. Ku kirengazuba Aburamu itiro riramuhwikira, asinzira ubutikoma, maze ubwoba butewe n'umwiza w'umuzitanya uramufata. Uhoraho abarira Aburamu ati umenye neza yuko uruvyaro rwawe ruzobinyambukira mu gihugu kitari cyabo, kandi bazokorera bene co, nabo bazobagirira nabi imyaka 400. Arakoze cyane. Yashikire ku murongo wa kangahe? Okay. Umurongo wa 17. Umurongo wa 17 agaruka kudusomere tukurikirana neza kuko niwe waraca gisezerano kuri 18. Adushikaniye kuri 17. Maze izuba rirenze bumaze gukorana, haboneka ikibengebenge cy'umuriro gipfunduka umwotsi n'urumuri rwaka bica hagati y'ivyo bihimba. Kuri uwo munsi nyene Aburamu asezerana, Uhoraho asezerana Aburamu n'isezerano atuhereye ku ruzi rwo muri Egiputa ugashita ku ruzi runini ari rwo Efurata, uruvyaro rwawe ndaruhaye iki gihugu. Amen. Amen. Ndabizi ko bitugora kumva ino histoire ya bino bihimba biciwe hanyuma Aburamu ni contexte ya alliance tel que ama découverte archéologique yarerekanye yuko ikintu kijanye n'amasezerano s'abisirayeli bagitanguje. Hari amadokuma menshi cyane adata longtemps avant yuko abaheburayo baza sur la scène, abantu bita abaheti, abami b'abaheti ingene bagira ama alliance n'abandi bami, cyane umwami wanesheje, umwami mutoyi kuri wewe. Amasezerano rero misi yose isezerano umuntu yaginise yari umwami mukuru yanesheje uwundi mutoyi. Hanyuma rero ivyo byarashobora kunaba hagati y'abayendividu, ariko amadokima menshi ahari avuga abami b'abaheti ingene bunga ubucuti bagira amasezerano. Alors umwami akomeye ahambaye niwe yahamagara mutoya akamubwira ati ingo tugiranire isezerano. No munsi hari ivyigwa vyerekana ingene chapitre 20 ya Exode ingene yanditse Uhoraho yivuga, bavita préambule. Amatraité yose d'alliance atangura na préambule. Umuntu arivuga uwo muntu wa mwami, ni jewe mwami Tedi Rugero, nagwanye intambarizi nizi nesha hanaha hanyuma nca ndagufata bigenda ukunuku. Hariho préambule ivuga amateka y'uwo mwami, ariko ari initia iyo traité d'alliance yamanza kivuga kujya Uhoraho yivuga. Deuxième partie yabigizwe na nijo twita les stipulations. Les stipulations rero ibigenga iryo sezerano, ntuzogira iki, ntuzokwire, ntuzogira iki. Troisième étape bayita ratification. Tubona Uhoraho abwira ngo Mose adugane n'abakuru 70 kugira ngo bahatifye iyo alliance. Ubwa nyuma yari curse and blessings. No muri ayo matraité y'abaheti niwe birenga ko bizogenda uko, niwe vyumvira bizogenda uko, niwe wumvira bituvuganye hagira irindi hanga rigutera jewe nje nzocanza. Ariko ukazokwihenda ntubandanye urungika amatagisi n'amahempo n'ibiki, burya nzotemagura ubwana bwawe bisagara nzobiturira nzogira ukunuku. Niko amatraité yakogwa muri monde antique. Tubona rero ibintu by'ama alliance bifise ishusho y'ingene ayandi mahanga yabikora. Dutangura kubibona hano muri histoire ya Aburahamu, tuzobibona neza muri Exode, tuzobigaruka ko kubijanye n'ama alliance. Ariko muri Exode c'est la même histoire, ingene vyagenda. We rero twarumvikana shatete, tukagira ubucuti, tukabiganira, hanyuma tukavuga ibizogenga ubwo bucuti, hanyuma hakabaho indahiro. Iyo ndahiro ingene vyagenda ukunyere kwa Aburahamu, mwafata igikoko mukacica, hanyuma amaraso mukayashira imbere yanyu, hanyuma umwe wese akayatambuka canke akarengana aho hantu hari amaraso, kugira ngo vyerekane ati niwe birengako amaraso azoseseka. Byarashika bakabigenza exact muko Aburahamu yabikoze. Iyo bishe ibikoko bakabica ibihimba n'ibihimba, vyagenda gute? Wewe wacugendagenda muri ivyo bihimba vy'ibikoko bishe, uvuga uti ninarenga kuri iri sezerano ukunyene abari kuzontemagura n'uruvyaro rwanje rwose, ukabivuga uri kuragendagenda muri ivyo bihimba naciye vy'ibikoko. Tubona Imana ari kwikora, ibwira Aburahamu ati genda wice ibi n'ibindi ubikate ibihimba.
Aburahamu nk'umuntu wo muri monde antique yaratawe ivy'Imana imubwiye, imuhamagariye kugiranira indahiro nayo. Icibwira Aburahamu ati rero jewe mpavanza tuhatifye, babyita la ratification, tuhatifye iryo sezerano. Mugabo bigenda gute? Uwarahaca amanza akarindira gato. Est-ce que Abraham va être araza gutena ku kirengazuba arasinzira? Hanyuma c'est une preuve yuko Abraham ne sera pas fidèle. Personne ne peut être fidèle. Muri buku munsi uwarahabwiye Mose ngo aduke bahatifye byasezerano, bari hatifye. Yasanze byagenze gute? Abisirayeli babipfuye. Abraham Imana imbwira ati ayo masembole ya alliance uyakatakate hanyuma undindire ndaza turatifye. Yamusanze yasinziriye. Bica bigenda gute? Bitubwira ngo the smoking fire, umuriro ugenda hagati yabijya bihimba ujya muri rusemboriza la présence de Dieu. Ni Imana ubwayo yari igenda muri vya bihimba ivuga iti iri sezerano kugira ngo rize rigende neza, rize rishoboke, ni jewe jenyene. Mu bisanzwe mwabikora mwese, ariko waravuga ati ni jewe rogaha, jewe jenyene wari no sezerano. Haleluya! Uko ni kandi nuko nyene bizogenda, uko niko Yesu ajanjagurwa agakatagurwa kugira ngo ashobore gushiraho alliance. Kuko twebwe twabaye ihemu, kuko Aburahamu yajyanye, kuko twebwe twajyanye, kuko bidakunda ko dushobora kuveya kiretse ari Imana yonyene yiporse le garant de l'alliance. Iyi ntabwo ari conjecture na gatoya, c'est ce qui ressort dans le texte, et c'est le concept de l'alliance, il traverse les écritures entières. Imana idufashe cyane rero. Ikintu cy'amasezerano, les alliances, hamwe n'ikintu cyo gutoranya, ni ibikorwa bikomeye Imana ikora muri ya ntumbero yo guserura wa mugambi w'agakiza. Yatoranya kandi ikinisya amasezerano. Imana ibahezagire.